Pakirisu tugereze na Maria ari nazo n'abayisilamu hanyuma rero nyuma ko baramutsa bampaye umwanya nibyo bifuza kubahiriza nateguye rero uruhara rw'umukenyezi mu mabanga yabubatse nibyo nakurikiranye umwanya muremure nibyo nigisha kenshi nibyo namaze igihe kinini nkora kuko ikiganiro mugabo cyarahagaze batubwiye yuko ngo kidahuye n'imico y'ikirundi ariko intahe iragenda runga mu nyuma intahe zitaryoshe cyane kuko bahisemo ko turenga ibigo gusumba uko turenga imico mugabo rero ngira ni gutatahura neza imico sinzi mwe icyo mu prefera kurenga imico no kurenga ibigo byose ntitubireba byose ntitubireba urenze ibigo baba warenze imico iforo ko tumenya imico ni iki hanyuma tukamenya icyo turenga ni iki hama murantunga ku ijwi kubera ko ndafite ikibazo cy'ijwi muri iyi minsi mu myaka ishika kuri 2 mugabo rero ngira biriko biraza bukebuke hanyuma reka nsabe nkuko bariko baratubwira ni intangamarara y'ayo mabanga ni ukuvuga yuko abakenyezi uko babita ba ina gisigura mwene ikintu kandi ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe n'amaboko yiwe ni ukuvuga niwe mwene urugo mu bisanzwe niwe afise byose ni ukuvuga ushatse ko ayo mabanga aryoha araryoha ushatse ko urugo ruryoha ruraryoha ni ukuvuga ngo ushatse ko bibiha kandi birabiha ni bibiliya hanyuma rero ni ukuvuga ingerageje kunyarutsa iyi ni femme championne yadusiguriye mama Joyce hariya yuko sinibona bigarukako mugabo insiguro nyinshi zivuga yuko abo umukenyezi agwana hanyuma no uko kugwana agashika ku ntsinzi ni ukuvuga n'intsinzi kuri ubwo rero mwenda abona yuko nkuko bariko barabivuga musa n'abantu b'intsinzi muri abashampiyone koko hanyuma ni jambo riri muri Petero wa mbere igice cya 3 ku murongo wa mbere naragerageje kugira ngo nabe nkino bisanisha na Bibiliya kubera ko na Bibiliya ivuga no bavuga ko ari imico tuba turenze kandi rero nasanze bikunda no kuvuga ni jambo rivuga yuko ati namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana barisho n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ico bavuga batagize ijambo bavuze bisigura yuko rero umukenyezi washatse ko umugabo wawe ahinduka nabidodomba ngo je umugabo ikigabo cyanje ikijijwe ikigabo cyanje nikiwerewere ikigabo cyanje nikisinzi ngene kimeze iki kintu ko wagihawe nk'isezerano kigumye hanyuma rero gihindure kirahindurwa n'ingeso zawe ngo nawe bacuvuga ati hari akajambo abantu bakunda kuvuga sinzi watumeti agiye muri mission gasanga aracomotse no kuvuga ko hari akajambo gakunda kugaruka ngo nawe ne sinzi ivyo arimwo agacacomoka turi kumwe intandaro gucomoka nawe ne sinzi ivyo arimwo reka twegere imbere tunyaruse gatoyi ko ndagomba ko duca tugira hanyuma gusa hanyuma rero ibituma gukundana no kubahana birama ni ibi ni kurangura neza amabanga bubatse tuyasiga inyuma muri Bibiliya bivuga neza mu Bikorinto ba mbere igice cy'indwi kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 5 ijambo ry'Imana tugira ati muhe abagabo banyu ibikwiye n'abagore muhe n'abagabo bahe ibikwiye abagore babo no kuvuga ngo si impuzu sirasiyo ariko rero ico ivuga cyane ngaha iravuga yuko kugira musenge neza kugira mushobore gusenga neza nuko iryo jambo ry'Imana bamwabyubahirije harimo akajambo karyoshe cyane kavuga ngo ntimukimane turi kumwe kiretse mwabivuganye iyo shiti ni kiretse nyene mwabivuganye hari abantu rero uko bavuze ati babuda ugasanga arabyinze agahari bihano hari umukenyezi yigeze kumbwira ati jewe umwaka n'inusu umugabo wanje jewe ndamukora ivyo shaka kamubyimba ko agasaka kumbwira ati jewe kubera ko nawe nyine nawe ati none bunguki niki mugabo bigaruka kuri inde bice bigaruka kuri wa mugore cyo tubona inyuma mu ngaruka mbi zo kurangura cyangwa zo kurangurirwa amabanga yabubatse nabwe iyo bibishe bifise ingaruka nyinshi mbi cyane gose ushaka no kwenda kwa muganga bakagucugwaye bakakopera bagasubira bakagira ni mugo gasanga ukagera ku bapfu mutije barandoze kumbe ni ngorane hari pastor nabwe ati ntuzoze murasengera abantu baza barakoma induru babakenyezi mu bigongira barembeje
kuko imigongo kenshi irafite ivyivako kandi iva kuri abo bantu nyene babuda. Ijambo ry'Imana ngo abantu banje bishobora kugira zamurasoma Bibiliya bivuga byose ibi vy'amabanga bubatse. Ikiyago babigarutse ko kenshi ubwizigirwa, ubwitonzi, ubwenge, ubukerebutsi, ibi byose nibiranga abana bakenyezi baba champion mwebwe tubandanye. Hama ari intambwe zitanu zituma amabanga yabubatse ashobora kugenda neza. Ubwa mbere bavuze ngo umukenyezi ngo hamande umukenyezi harabu abagabo hakabaho n'abana. Sinariko ndarabima nari nagize ubwoba ati ngira hariho abana mugo ntacyo niyo bariko barajya. Ubwa mbere ico cyo murakizi cyane gose intambwe ya mbere no gutegurana kubomba atabomba ufise sinzi ko tugitahura. Iki ni cyo nyamukuru cyatumye ntagura kwiyumvira kubijyanye na zino nyigisho imyaka 10 ikirarenga ko kwamezi makeyi. No kuvuga ngo uku gutegurana ni bimwe yakatubwira amaso ranje no bwabiciye ko hejuru, ariko biba bibereye yuko umukenyezi na wenyene ngo murabanyamuji murabizi ushobora kwa front umugabo ukamwegera ukamubwira ati erega na jewe apana ko haraba abarindira aho mugabo aje yidoga ati je nta gusi numwe je n'umugore amwe ati aranshaka ngo ngiye gutogoza na shensanga ari abandashaka ari ya ugasanga umuntu ari sanzura kubo hanze mugabo indani mu nzu byazi ni isanzure ku mugabo kuko irya mu gimana twabonye hajya hejuru rivuga ngo kuko umubiri w'umugabo utagabwa n'uwo mugabo ugabwa n'umugore wiwe. No kuvuga ico gikoresho uko ushaka guhera kuri A gushika kuri Z ni gwawe. Harabana umuntu akubwira ati nabonye ko benshi n'abakristo ngaha kenshi numvise ngo harabana amadayimoni akunda gusara saa 9 y'ijoro ujya nawo n'umuti w'amadayimoni arico twita priere matinale agasabishe ko mu gatondo turi kumwe apana guhirira maka mu gatondo mu vyureti mzee vyuka dusenge kuko uba uri mu mategeko. Nico gituma niyo turiko turigisha abantu bagomba kuja kubaka turabwira ati kajya kantu kajya nasitse ko ngaho gutegurana ukabomba ari ibihimba bibiri nyamukuru. Arico bitango ni agapolisi benshi bavuga ngo ni clitoris, hariho ni n'utundi tubiriro haruguru yaho bita grande do Bartholin. Utu tuntu rero kenshi ntibakunda kudushira ko uburyo bariko barashebatiza utwo tubiri cyane cyane bajya bavuga ngo bafite imyumira n'iki ni gake vraiment utagwaye hajya hantu n'intebutere yayo mazi kandi nta bagabo nta muntu yokunda inyazumye vraiment abagabo barakunda gasosi si ivyo nuko ngana hanyuma rero mugafina mukajana muri douche mugakina bana ko guma umengo uri umusirikare warushe wagize ni n'umuti w'uburuhe. Hanyuma rero kigira kabiri ukugabura umwanya nk'amaboko igihumbi. N'ufite benshi mukunda kuvuga amaboko igihumbi, sinzi festival nigeze kurikirana mwavuga cyane kuri maboko igihumbi. Haba umugabo umuha umwanya ukwiye. Hari abantu rero yamaze kuronka umwana canke abana usanga ari ingorane ahugiye kuraba kwayo mastati yanyu niga kuzoronka uzosanga ko abagabo banyu kwete n'umwana ni nyina nyibaho bya ibrinde je narahavuye nisabira ndabaza ati none kanya kuba bandi uyu mwana ni gwanje cyangwa urafite undi muntu wamukuyeko oya n'umwana igihozo canje kibasumba yamajambo yose ari kubwira umugabo cyabwira umwana ubu tuzoza turirabira hirya turabe aho muzoza murabibwira. Abagabo rero burya rero nababwire na bibiri bangaritonya abagabo barafuhira abana babo sinzi ko mwari mubizi. Ubu mwanya muriko murabimba barafuhira abana babo hanyuma kutankira umugabo ngo nuko urushe cyangwa ngwaye utuntu duto kuko bijya n'umuti w'ibitari bike. No kuvuga yuko ari utuntu ushobora gusanga nk'ubu nk'abantu uza bumva ngo amenetse umutwe ushobora kurangura amabanga yose kubera umenetse umutwe ntibibaho. Organ n'umuti w'umutwe ntavyo waruzi n'umuti w'umutwe bwa mbere bwo hari igihe uza gusanga hari ibiko birakugera mu mutwe ni stress n'ikini kumva umengo wa hanyuma ugaca usanga kumbure ngo bagize stress. No kuvuga ko umaze kwinjira mu cyumba ni cyumba kiri sacré nawe mabanga ari sacré. No kuvuga ngo muzoze murashwana mwebwe nyene mukoresha iminwanyu mu gushwana mugabo byanya kuntunga ibishwana. Iki kintu mugishire mu mutwe kuko iyo habayeho umuntu agira iyo habayeho accrochage hagati y'umugabo n'umugore hakagira ubuparuve na gutangura kijya gikogwa muza guheza izo stress zanyu zose zarangiye bimwe mwapfa byose nta gusaba imbabazi
ika gusa mbwa abakenyezi bakunda kuvyimba shimuko mugongo ugaca bambara jinisi ugaca ushirako n'umugozi w'ikirato ugaca uboha n'ubundi mugozi w'impuzu ingura muhanye or umuti wari hajyanye kubiri ko Bibiliya byanditse sigera byanditse nabisomye muri Bibiliya kumufasha kudaheza nawe utaraheza kuko uko akora urabyumva no kuvuga ko niyo umugabo ariko aragenda gukora ibi byo kurangiza wewe urakontrola movement ziwe kandi uko controla movement ziwe urabyumva hariho message rero ushobora kumuha iyo rero abafite iki kibazo nibaza ko mwaka kanya baduhe kitohera mugabo hariho akaje ko kumutera ubwoba ndetse wanashaka ukanamubuza kuko uko wewe abari karakora urabyumva uko rero ugenda urabyumva hakorera aza kugusiga muri za ngorane tumushibura niba mushibura adakora ko agiye ubindi bishasha bwa mbere bwo ubwenge wabuka uri ko ramuvura hari abana bafite ikibazo cya ejaculation precoce no kuvuga ko muri uko kumuvura rero ejo cyangwa hirya ejo bizohera kuko azovuga ati ninasubira n'ubundi baza kunshibura erega barati baramubizi murazi ko abagabo batinya abagore babo muze murabe umugabo yari mu bandi bakoreye biwe canke ariko arahandi hari sanzura kumva yosoma abantu bose akumva bagwa mu nda agwa mu nda bangahe muri kumwe agwa mu nda bangahe mugabo iyo bibese iyo barahantu binyegeje yemegana secrétaire amukubita central abasecrétaire murantunga kuko si bose hanyuma kigira gatanu gutanga raporo kenshi igizwe n'ibinyoma ntibibujije kubesha ko byagenze neza ariko rero hamwe akaca kariya no kuvuga yuko iyo mwakoze mwejeje gukora hari igihe aba atashitse neza wewe aho washaka ariko rero mu gihe atashitse hamwe neza washaka urashobora kumubwira ati by'ukuri mutaba ndagushimiye no musi vraiment wankoreye umuti ati wahinyaye nahosho nahosho mugabo ukamwankuraja mugabo ugacambwira ko mu nyuma karoti hamwe rero nkeje twosubira gacu hinyanira mwaka nako mweka aza kubanza kujya gapompaje basi n'imiburi okay reka tuce dusozerera ku ngaruka zo kurangura nabi amabanga yabubatse bwa mbere ko umukenyezi hari kuribwa mu kazi bakinda hari gihe rero uba mwaranguye amabanga cyangwa iyo mwagomba ko yarangura ugasanga umugabo yatanye stress nico bituma nkunda kubabwira ati mu gatondo kajya ko mu gatondo kajya gasabisho niko saba kubera ko umutwe uba waruhutse kuko ari gatanga stress ziratuma umuntu ashobora kudabanganya ibyadabanganya wari karakorera ukumva rero mu nyuma wewe usigara uraribwa mu kazi bakinda kubera iki kubera ibyagukoreye wewe urumva ntibashike hariho ibikiriko birikora umugongo udahera ugasanga uti bw'umugongo warahita abani mukamba kwa bakozi b'Imana y'ensengero uti bw'umugongo ensengero umugongo mu nyuma bavu kunguruza ukaja mu bindi vyumba by'amasengesho mu nyuma kazoja ku bapfumu gatakaza no kwizera kumba umuti wawusize mu nzu kumeneka umutwe birashobora gutuma n'umutwe udahera abaganga kumerengera baza kutubwira ingene iyo biba byazananye hanyuma kuvyimba ibirenge abantu usanga kenshi n'ibirenge byavyimbye so kuvuga ko ari byo byonyene bituma ibirenge bivyimba mugabo hari ibice byinshi bishobora gutuma n'ibirenge bivyimba hanyuma kwamana umunabi nabonye ngo ni festival de leadership et de l'entrepreneuriat féminin ntushobora kwiyumvira umunabi ni kumva umeze nabi abantu usanga umengo ni inzigo ariko abantu usanga mwibarabara bagenda bavyimbye ugasanga ngenda arivugana uwo bahuye wese aragutuka bari kuri vora bagenda bataxivera bashiburira hariya umuntu wese ugasanga ni ukuvuga akama igihe cyose umengo yarashishwe kubera ko yaranguriwe amabanga yabubatse nabi aramaramara kenshi yabikoze nabi aca akenshi ahindukira akavuga umugongo niba abagabo uzosanga akenshi atinya no kurangura amabanga waramukora ko ati wapi ndagwera basubira ati ndarushe basubira ati oya ndanagwaye ugasanga ibizibiro kwezi kuraheze ari muri oya ndahwera kubera iki atinya yuko asubira kumaramara kwa kundi kuko no kuvuga ngo araza hagusize kwagusize mu ngorane agaca rero yihindukirira hanyuma hacabamwe rero ikintu cyo kurenga ibigo abagabo burya rero batazi kurangura amabanga yabo base neza barakunda kurenga ibigo hari abadira ngo baje abagabo barenga ibigo ngo nabahatari rero murazi cyo babashaka none abahinga kenshi bavuga yuko bano baba bagomba kwemeza abantu ko bashoboye oro ntibashoboye muze mubanze ikindi kintu bavuga cyane cyane kuba abayempisa bajya baba badakomeye
niba hari abantu ba mbere bazi gutegura abakenyezi nibajya abantu badakomeye, niba hari abantu bazi kwiyemera nibajya abantu badakomeye, nabajya no burya baba bafite bari mu nyiyo migwi, hari imigwi 3. No kuvuga yuko iyo rero ubona agenda kuma agenda haciye hose agenda araya agenda araya, wewe icyaba akora ntatanga umunezero nkuko biri bivuga bavuga ni c'est faire l'amour mu gifaransa, gukora urukundo. Ntabashoboye gutanga urukundo aho icyo akora abari muri wa mugwi w'abagabo bikura umusonga. No kuvuga ko haciye abayumva kwikura umusonga, ndaciye kwikura umusonga kandi bafite amapeti. Hari abantu batanze abantu badafungura mama na apeti. Nuko rero icyo gukora rero ni ituwowe no kubeshera imico ngo twoyirenga bitazotuma no turenga ibigo mu kwiyima icyo twari dukeneye na Bibiliya kandi ikitwemerera. Hanyuma mu gihe yabo cyagutse cya buri munsi biba bigarutse ko cyane, hanyuma ukurengera ibyakubabaje ukarangura amabanga bubatse neza, kuko nababwiye yuko bijya bihimba byanya kubahwa ntibishwana. Murakoze bari baheza.